bakristo mwese umuryango w'Imana, nkuko nabivuze mu ntango z'inkuka y'imisa, kuva ku munsi wa gatatu w'iminyota turi rero muri ca gihe ceranda c'imisi 40 bita Ikarema, igihe c'Ikarema. Ni igihe cibutsa rwa rugendo abahebureyi bagira bava mu buja bw'imisiri bagenda bagana igihugu bari bemerewe n'Imana, igihugu c'isezerano. Ni igihe kandi kitwibutsa uru rugendo rw'imisi 40 Yezu yamaze ari mu bugaragwa mu gahinga ka Nyaganande, yisonzesha kugira ngo ashobore kunywana by'ukuri na Mana se, maze gutyo abangukirwe no kurangura ubutumwa uwo Mana se yari yamurungikanye, yari yamutumye. Kuko utari kumwe n'Imana, utanywanye n'Imana, ntashobora kurangura ubutumwa bw'Imana. Muca mwumva rero ko ari igihe gihambaye no kuri twebwe abakristo, kuko kitwibutsa ko tukiri ku rugendo ngaha kw'isi. Natwe turi muri urwo rugendo rumeze nk'urugendo rwo mu bugaragwa, mu rugendo rwo mu gahinga ka Nyaganande, aho rero dushobora guhura n'ibitugerageza byinshi n'inyoshambi nyinshi. Kandi rero duhereye ku ijambo ry'Imana duhejeje kumva, muri urwo rugendo rwacu w'iki gihe, natwe nyene tutanywanye n'Imana rwose, shetani sekibi iradutsinda, maze ahuko urugendo rwacu bodushikana mu buhigwe, rugahava ariho rudushikana mu gaheza, ubuhirwe bugahinduka gahinda. Uko niko vyagendeye abavyeyi bacu ba mbere, mwumvise Adamu na Eva, twumvise muri iki gisomwa ca mbere badushikirije. Imana yari yabaremeye ubuhirwe. Kuva Imana ibaremye baciye batangura urugendo, kandi rwari urugendo ruzobashikana mu buhigwe busumbirije ubwo muri Edeni, kuko Edeni niyo kw'isi. Yari yabaremeye rero ubuhirwe, ibaragiza ijambo iti murubaha iki, mwibange iki na kiriya. Kuko Imana nk'umuvyeyi mwiza yama icitanga impanuro, urubaha iki, uribanga iki, urakora iki n'iki n'iki. Ariko murabizi twama twabizirikanye, aho kumvira Imana yari ihejeje kubaha ubuzima, ngo yari ihejeje kubahuhiramwo impwemu z'ubuzima. Aho kumvira iyo Mana yari ihejeje kubaha ubuzima, baha ugutwi sekibi, ubuhirwe buba burabiyatse, baja mu gaheza. Kandi ako gaheza nk'uko mwavyumvise no mu gisomwa ca kabiri, bagakwegera abantu bose, zina muntu wese. Uko ducumura twame tumenya yuko turicumurira n'ivyo, tukita mu kaga, mugabo ako kaga kacu karakwegera n'abandi.
iyo utumviye imana itanga ubuzima ukumvira sekibi urikwegeye mugabo kandi uri kurakwegera n'abandi. Uyu munsi imana ihereye ku gisomwa ca mbere no mu nkuru nziza, nako uyu munsi imana ihereye ku gisomwa ca mbere no mu nkuru nziza kugira ngo itwereke ko shetani atanumwe igera umutwe. Abavyeyi bari abantu buntu, shetani irabagerageza kandi irabatsinda, mugabo murumvise yuko na Yesu ari umwana w'Imana, iramwigeze shetani kugira ngo imutsinde, ivuguruze Imana, imuhubishe. Kubona rero ku w'Imana wa mbere, ku munsi w'umukama wa mbere w'ikarema, Ekereziya yama yitwararitse kudusubiriramwo iryo jambo ry'Imana ryerekeye amageragezwa ya shetani. Shetani yagerageje abavyeyi ba mbere ikabatsinda, shetani yigeze na Yesu, no kugira ngo twame tugavye natwe abantu mu rugendo turimwo. Ku munsi nk'uyu dukunze kuzirikana no gutangarira ubwenge Yesu yakoresheje kugira ngo atsinde shetani, kandi nyene Yesu yarahabereye umugabo. Mugabo hari ijambo rya mbere twibagira kandi bisomwa vyeranda birigarukako cane. Mu gisomwa ca mbere mwumvise umuntu kugira ngo abe umuntu nyamuntu, wa wundi ari hejuru y'ibindi biremwa vyose, ngo Imana yamuhuhiyemwo impwemu zayo z'ubuzima. Nta kindi kiremwa na kimwe muzosanga bavuga iryo jambo ko Imana ihejeye kurema ivyo biremwa ko yoba yaciye navyo ibihuhiramwo impwemu z'ubuzima. Umuntu gusa niwe batubwira ngo Imana yaciye imuhuhiramwo impwemu z'ubuzima, no kuvuga yaciye imucira kuri ka gatima kayo, kuri ka gatima kayo. Nico gituma batubwira ko Imana umuntu yaremwe asa n'Imana kubera izo mpwemu zayo z'ubuzima. Imana niyo buzima, niyo nyene ubuzima, nico gituma yahaye ku muntu ubwo buzima. No kuvuga yamuhaye kuri mutima wayo. Mwibuke ko na Yesu azokoresha ico kimenyetso cyo guhuhira impwemu ku batumwa mu kubaha mutima mweranda. Rero mu bwuzure bwa kera icatandukanije umuntu n'ibindi biremwa vyose, ikigira agateka ku muntu umugeranije n'ibindi biremwa, nukuba yararonse ku mutima w'Imana. Ikibabaje mugabo, ikibabaje nuko umuntu yaciye yibagira ubwo bubasha yari yaronse, ako gateka yari yatewe, gushikaho yemera kumvira inzoka aho kugamburukira Imana n'ijambo ryayo. Yariyobewe, yaciye aja mu gaheza, yaciye adukwegera mu gaheza. No muri iyi nkuru nziza mwumvise ko bitwararise kutubwira ko Yesu yatanguye urwo rugendo rwo mu bugaragwa ajanywe na mutima mweranda. Bavuga ngo Yesu ajanywe na mutima mweranda, niko batangura iki gisomwa. Ni hamwe muri Luka Yesu wenyene yivugira ati mutima w'Imana ari kuri jewe. Nico gihe rero Yesu yagiye muri ubwo bugaragwa. Rero akabanga ko gutsinda shetani, aha niho nagira ngo nshike. Akabanga ko gutsinda shetani, ububasha dufise bwo gutsinda shetani, si ubwenge busanzwe bwo kuba uri nararibonye ngo nuko wabonye ibintu n'ibindi ngo shetani uraza kuyitsinda.
canke si uko woba warasomye ijambo ry'Imana ukarimenya ku mutwe ngo ushobore kuca uzurishura shetani. Oya, aho siho hari ububasha bwacu. Uworonderera ububasha bwiwe gutsinda shetani ngo nuko yabonye ibintu n'ibindi, canke ngo nuko yasomye byinshi ngo mu by'Imana, uyo arariye ari bugwe. Yezu nuko yama ari kumwe na mutima mweranda, nuko yagumye ari kumwe na mutima mweranda, akaguma yumvira uwo mutima w'Imana basangiye, bari basangiye na se. Natwe rero mu nyoshambi zose ducamwo twame twibuka guca twiyambaza mutima mweranda. Nanone niwe Yezu yasize atubwiye ko ari mutima mutabazi. Iyo tuba tuza turazirikana bakubariye mutima mutabazi, utabara umuntu ari mu ngwano akeneye urufasha. Yezu rero mu kutubwira ko adusigaranye mutima mutabazi, nuko yabonye yuko adusize mu rugamba, kandi ko muri urwo rugamba twebwe kubw'ubukomezi bwacu tudashobora kurutsinda, kuko Sekibi afise ububasha busumbirije iyo tutiyambaje mutima mutabazi w'Imana. Twame rero tubyibuka. Bavukanyi, ku munsi nk'uyu ijambo rya kabiri iruhande y'ukwama twifashisha twitabaza mutima mutabazi, ijambo rya kabiri twozirikana ni iry'uko shetani itaza nk'igisizi imwe giteye ubwoba. Iyo shetani iba iza nka kwa kundi kera tuciga ikatigisimu bacapa ca shetani ari ikintu kimeze nabi, umuntu abonye n'igicapo byonyene yoca yirukanga, ari umwana akaca yirukanga agahunga. Iyo ca shetani kiba caza kimeze uko nyene, umuntu yociye akimenya yuko ari ca shetani, mugabo si uko kiza kimeze. Ahubwo shetani iza yiyambitse neza, nk'iyije kukugirira neza, mu kukumara inyota mu byo wari usanzwe wipfuza. Womengo shetani yamira ikiramenya ibyo twebwe twipfuza, ibyo ducambirwa, ibyo agatima kacu karebaganira, igaheraho nyene. Kandi ibyo abantu bipfuza ubiravye neza muri rusangi, buri muri izo mpande zitatu mwumvise. Mu mpande y'ibyo turya be n'ibindi byose bimara inambu mu buzima bw'aha ku isi, ubuzima bw'umubiri, ubwo n'uruhande rumwe. Uruhande rwa kabiri ni ibyubahiro bitumara inyota mu bwishime bwacu. Usanga mutabizi, umuntu wese amafise akantu k'ubwishime kadasanzwe, ku buryo n'umuntu naho yoba ameze gute, we wabona umengo nyene sinzi uko ameze, uramutse umubwiye akajambo kamera nk'akamugaya, murajanako, kandi we wabona umengo n'umuntu agayitse, kubera yuko mu mutima wa muntu yama umuntu wese uko aba ameze kose n'ahatacu yoba yirengeje, yama afise akantu k'ubwishime, k'ubwibone. Nico gituma shetani rero yama ifatira muri urwo ruhande nago nyene. Hari mu rundi ruhande musanzwe muzi, n'uruhande rw'ubukuru bwo gutwara. Mwumvise yuko ngo yamujanye ugatumba karekare hamwe nyene abona intara zose, ati rero niwapfuka mukansenga ndazi kugabira, naramaze kuzigarurira n'igwanje ndazi kugabira. Ibyo rero bivuga uko kutwereka izo mpande zitatu shetani ishobora kudufatiramwo,
bivuga ko tutarikanuye iyo mitego ya shetani dushobora kuyigwamwo tutazi ko ari shetani iriko iratwosha, kuko twumva umengo ije kudufasha ahubwo mu byo twebwe nyene twari dusanzwe twipfuza. Bivuga kandi ko shetani ica mu byo tubayemwo, mu kibano turimwo ca misi yose, mu gihugu turimwo, mu bintu dusanzwe turimwo. Umuntu arashobora rero kubibamwo no kubigumamwo abona ko ari ibintu bisanzwe rwose. Reka twibaze gatonya tugarutse nyene kuri izi nyoshambi, kuri aya mageragezwa ya shetani, kugira ngo mubitahure neza. None mu gihe Yezu yari amaze igihe yisonzesheje kumvira ukweretse uburyo bwo kuronka umukate, si ibintu bisanzwe. Umuntu ashonje ntabakeneye icarya. Shetani rero ifatiye ngaho, umuntu yoja nago akagira ati ahubwo si shetani ni Imana inyibutse kuko yabonye yuko nari nshonje. Mugabo urondeye uwo mukate uciye mu mayira ayahe? Mbega ayo mayira uciyemwo ajanye n'indinganizo y'Imana canke aciye kubiri n'amabwirizwa y'Imana? Ni nk'uko nk'ubu umuntu yogira ati ko ibintu bisigaye bigoye, kandi nyene bisigaye bigoye, naho nonyuruza amatungo ngize Imana nkayaronka ahari ndabirekuriwe, mbona n'abandi ariko babayeho. Uraheza ukihorosha agatima n'ivyo, mugabo uciye kubiri n'ici Imana yategekanije. Muri ivyo byose uri kuratwara utwaye iby'abandi, hari uri kurica, hari uri kurica, hari ivyo uriko uratuma bidashobora gukorwa. Mugabo umuntu arashobora kubibamwo kandi akama yaje no gusenga, mbere no gusangira agasangira atana umutima usimba, kandi abaye mu bintu atari byo na buke buke. Shetani yaragutwaye, yaramaze kukwigarurira. Burya muze muribuka yuko inyoshambi igira gatatu ni yuko shetani isaba umuntu ko ayisenga. Ibyo kugirira byose ku kigeragezo ca mbere n'ica kabiri, ibiri kiragomba kugushikana kuri kiya ca gatatu, ngo pfuka musenge. Yo rero umaze ku umuntu asigaye apfukama agasenga shetani, wibera mu kibi, wijandajandira, umengo niko bose babayeho, ahubwo utangazwa nuko hariho abashobora kubona yuko utabayeho neza. Iryo jambo tuze turarizirikana rwose. Iyo nyoshambi ya mbere dushobora kuyigwamwo, tukayibamwo nk'ibisanzwe. Naho ariko tumenye naho umuntu yobakenye, amayira tubahiriza ibwirizwa ry'Imana ntiyigera bameza. Inyoshambi ya kabiri, shetani yabariye Yezu ngo yiyerekane ko afise ububasha. Ngo shetani yajanye Yezu ku munara muremure, ngo niwikororere hasi, ngo uko hasanzwe havuzwe yuko abamarayika bazoza kugusama. Noneho Yezu ko yari Imana ntiyarakeneye n'abamarayika baza kumusama, kuko Imana ishobora byose, yari kubishobora. Mugabo murumva yuko yari kuba yerekanye ubwishime, kandi yari kuba agamburukiye shetani, aho kubandanya arangura ubutumwa se yari yamutumye. Shetani imeze nabi. Inyoshambi ya gatatu yabaye ukumwemerera ubukuru bwo kuganza iyi si, abanje gupfukamira shetani. Erega nubu
ngo hariho abantu bumvise ko hari abashobora kubaha ububasha bwo gushikira ubukuru canke bwo kubugumako, naho vyoba ari bica mu nzira yo gukora inabi nko kwicisha abantu, ngo baravyemera ngo kugira ngo baronke mwene ubwo bukuru babanje gupfukamira shetani, kandi bakayibona nk'ibisanzwe. Bavukanyi, izi nyosha mbi za shetani twumvise uyu munsi nizo zitume rero twama tugavye iminsi yose, haba mu byo twumva mu mitima yacu agatima karebaganira, canke mu byo abantu bashobora kutwosha mugabo biciye kubiri n'amabwirizwa y'Imana, shetani irabidutegeramwo. Kandi ntituje narwo, naho byose n'ibituzanira ubuhigwe, ni bwa buhigwe bw'uruhendo rwa shetani. Umaze kuyumvira ngo ubugiyemwo usigara uricuza, kuko bwaguhindukanye agahinda. Abo baba bafise amazinda, ze murazirikana ibyabaye ku bavyeyi ba mbere. Shetani maze kubosha ikabaryoshya ngo muzoca rero mumera nk'Imana, ni ukuvuga muzoca murongo ubuhigwe bwose. Bakaja nago baciye bisanga bari mu karere na ya shetani barayibura kugira ngo bapfume bayidogera hoho. Rero naho vyoba bisa n'ibidushikana ku buhirwe, ntituje narwo, kuko tumaze kuyumvira ico twagira ngo n'ubuhirwe dusanga gihindutse agahinda. Nk'uko rero twabizirikanye, tugomba kuguma dutsinda amashetani yose, harimwo nyene nayihisha mu bisa n'ivy'Imana ariko agomba kuduhubisha. Nidukunde kuza turiyambaza mutima mutabazi nka Yesu, kuko ari waduha kumenya gutandukanya neza ibiva ku Mana n'ibiva kuri sekibi, akongera akaduha n'ubukomezi bwo kubitsinda. Nitwongere kandi tumenye kwama tuza turishimikiza ya mabwirizwa y'Imana n'ijambo ry'Imana ryose. Uko kose tugomba kugira ikintu uwo duhanuza imbere ya byose, ab'Imana, tugire tuti mbega muri ya mabwirizwa 10 ivyo birarekuwe, ivyo birategetswe. Tubigize gutyo tuzoba turi mu nzira nziza, kandi urugendo rwacu ruzodushikana heza nyene. Mboneyeho rero kubipfuriza mwese ba Kristo ko iki gihe mwokimara munywanye rwose n'Imana, cubaha kunywana rwose n'Imana, kugira ngo shetani ntironke ahimenera mu kubata mu kaga, kuko murumva ko mwamutaye mu kaga n'abandi. Imana nibandanye bamperekereza mwese na mutima wayo mweranda, mwama n'intsinzi kuri shetani z'ubwoko bwose nka Yezu. Amen.